Ndi niteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'inkino, igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu baraye bakomeye induru umusitanteri wa komine Buganda bamubwira ko ubutegetsi bwabananiye ngo kuko bariko barabona ivyo batari bwigere babona no muri kahise. Hari kuri uwa gatatu kw'igenekerezo rya 10 Mukakaro 2024 muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke, aho hari akajagari kabaye gaturutse ku barongoye iperereza muri komine. Abo bakozi b'iperereza ngo bari bazinduye bari kumwe n'urwaruka rw'imbonerakure gukora igitero hirya no hino co gusaka ibitenge ngo bari biketse ko vyinjiye biva mu gihugu ca Kongo ngo bigaheza bikinjira bidakurikije amategeko. Abanyagihugu bakaba barakubaguwe barongera barakubitwa barashaya n'abo bakozi b'iperereza n'imbonerakure bahagarikiwe na musitanteri wa komine Buganda. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi imbonerakure zine zararengutse mu rubanza rw'igitero c'igipanga cahitanye umuntu mu ntara ya Rumonge. Janvier Ndereyimana w'imyaka 24, Adolphe Kwizerimana w'imyaka 20, Fulgence Iradukunda w'imyaka 27 na Samuel Nzoyihaya w'imyaka 17. Bose ni abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD, ni ukuvuga imbonerakure nyene. Bararengutse imbere ya sentare nkuru y'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi mu rubanza rw'ikibiriraho kuri uwu wa kane. Bakurikiranwa ku caha c'igitero cakoresheje igipanga cahitanye umwana w'umuhungu w'imyaka 12 mu mpera z'indwi iheze, umuvyeyi wiwe akaba wewe akiri mu bitaro. Abo bikekwa uko ari bane bose bari bafise abababuranira babiri. Uwo muhungu akiri muto yari afise umuburanyi wiwe. Ababuranye bahakana icaha baca basaba ko bohabwa umwanya wo kuzana ivyabona bibakurako icaha. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi nuko bigitangura ishirwaho ry'imirwi ikukira seni ritanguye kwiyamirizwa. Uwurongoye umugambwe Frodebu mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi harababazwa nuko igenwa ry'abagize umurwi seni ritashizwemwo bose. Ishengero Katolika ntiryaserukiwe, ariko uwurongoye umurwi seni wewe abona ko atangorane zibirimwo. Kuba hatawaserukiye ishengero rya Katolika mu murwi seni mu ntara ya Gitega birateye impungenge uwurongoye umugambwe Sahwanya Frodebu, umugambwe wa Melchior Ndadaye yari yatowe kuba umukuru w'igihugu haca agandagurwa kuwa 21 Gitugutu umwaka w'1993, amezi 3 gusa inyuma y'itorwa ryiwe. Umukuru w'umurwi seni ariko yarerekanye urutonde rw'abagize umurwi wigenga ujejwe amatora mu ntara ya Gitega kuri uwu wa gatatu wa 10 Mukakaro 2024. Kubw'indongozi y'umugambwe Frodebu muri iyo ntara, seni ntirimwo bose kuko nta n'umwe mu bayigize haserukira idini rya Katolika. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanya mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abanyagihugu baraye bakomeye induru umusitanteri wa komine Buganda, aho bamubwira ko ubutegetsi bwabananiye ngo kuko bariko barabona ivyo batari bwigere babona ndetse yewe no muri kahise. Hari kuri uwa gatatu igenekerezo rya 10 Mukakaro 2024 muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke, aho hari akajagari kabaye
gaturutse ku barongoye iperereza muri komine. Abo bakozi b'iperereza ngo bari bazinduye bari kumwe n'urwaruka rw'imbonerakure gukora igitero hirya no hino co gusaka ibitenge ngo kuko bari biketse ko vyinjiye biva mu gihugu ca Kongo ngo bigaheza bikinjira bidakurikije amategeko. Abanyagihugu bakaba barakubaguye barongera barakubitwa barashaya n'abo bakozi b'iperereza n'imbonerakure bahagarikiwe na musitanteri wa komine Buganda. Nk'uko amakuru dukura muri komine ya Buganda bivuga, buri wa gatatu isoko ya Buganda isanzwe ariho irema isoko ya Buganda isanzwe ariho irema ngo niho rero abanyagihugu ngo baza babona hatanguye uruja n'uruza rw'abakozi b'iperereza bari kumwe n'uwurongoye iryo perereza nyene muri iyo komine ndetse n'urwaruka rw'imbonerakure ngo rukaba rutari rwasigaye inyuma. Baca batangura kuvuga ko hari ibitenge biketse ko vyaraye vyinjiye biva mu gihugu ca Kongo kandi ko vyinjiye bidakurikije amategeko. Kera na kera izo mbonerakure ngo zaciye zinjira mu isoko ngo zica zitangura kwigenza ku mudandaza azwi ku mazina ya Jimmy ngo kuko hasanzwe adandaza ibitenge bimenyerewe ko biva mu gihugu ca Kongo. Ngo haheze akanya gatoya uworongoye iperereza muri komine ngo yaciye ahashika ngo niko kwinjira mu nzu uwo Jimmy asanzwe adandarizamwo ivyo bitenge ngo yamara baca basanga ivyo bitenge barondera vyoba vyari vyinjiye hatabihari. Nk'uko bibandanya bivugwa n'abanyagihugu muri ako kanya ngo haciye hashika abapolisi. Abo nabo ngo bakaba baraje basangaho abakozi b'iperereza hamwe n'uwubarongoye hadasigaye inyuma n'urwaruka rw'imbonerakure. Ngo niho bamaze gushika akajagari kaciye gatangura ngo imbonerakure n'abo bapolisi baca batangura gukubita abanyagihugu. Muri ako kanya ngo niko gufata wa munyagihugu asanzwe ari n'umudandaza yitwa Jimmy ngo barakubita barambikako n'igiti. Ngo niko guca batora ibitenge vyose yari asanganywe ngo vyari muri iyo nzu y'idandarizo barabitwara. Ako kanya ngo haca hatangura induru nyinshi ziteye ubwoba. Inyuma y'izo nduru ngo musitanteri wa komine Buganda yaciye aza kubera abanyagihugu ngo bari bamaze gushavura ngo musitanteri agize aravuga abanyagihugu bose baciye bashira induru ku munwa bavuga ko ubutegetsi bwabananiye ngo kuko ivyo bariko barakorerwa atavyo bari bwigire babona kuva no muri kahise. Musitanteri ngo akaba yarahavuye amaramara aragenda hamwe n'uwurongoye iperereza nayo imbonerakure ngo zikaba zarahavuye zigenda umwumwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Rumonge imbonerakure zine zarengutse mu rubanza rw'igitero c'igipanga cahitanye umuntu. Janvier Ndereyimana w'imyaka 24, Adolphe Kwizerimana w'imyaka 20, Fulgence Iradukunda w'imyaka 27 na Samuel Nzoyihaya w'imyaka 17 bose ni abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD. Imbonerakure bararengutse imbere ya sentare nkuru y'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi mu rubanza rw'ikibiriraho kuri uwu wa kane. Bakaba bakurikiranwa ku caha c'igitero cakoreshejwe igipanga cahitanye umwana w'umuhungu w'imyaka 12 mu mpera z'indwi iheze. Umuvyeyi wiwe akaba akiri mu bitaro. Abo bikekwa uko ari bane bose bari bafise abababuranira babiri. Uwo muhungu akiri muto yari afise umuburanyi wiwe. Baburanye bahakana icaha baca basaba ko bohabwa umwanya wo kuzana ivyabona bibakura kw'icaha. Sentare yaremeye ivyo basaba, urubanza rukaba rwarungururijwe kuri uwu wa mbere. Urwo rubanza abo banywanyi bane b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD bakurikiranwa ko rwabaye mu mpera z'indwi iheze. Umuhungu w'imyaka 12 yarishwe, nyina wiwe nawe arakomerekeshwa igipanga. Nyina w'uwo muhungu yicishijwe igipanga waracyari mu bitaro. Abo bikekwa kw'icaha bapfungiwe mu gasho k'igipolisi ca Rumonge. Nayo mu yandi makuru kandi nuko bigitangura ishirwaho ry'imirwi hikukira seni itanguye kwiyamirizwa. Uwurongoye umugambwe Frodebu mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi harababazwa nuko igenwa ry'abagize umurwi seni ritashizwemwo bose. Ishengero Katolika ntiryaserukiwe ariko uwurongoye umurwi seni we nta ngorane abibonamwo. Kuba hatawaserukiye ishengero rya Katolika mu murwi seni mu ntara ya Gitega birateye impungenge uwurongoye umugambwe Sahwanya Frodebu umugambwe wa Melchior Ndadaye
yari yatowe kuba umukuru w'igihugu haca agandagurwa kuwa 21 Gitugutu umwaka w'1993 amezi atatu gusa inyuma y'itorwa ryiwe. Umukuru w'umurwi Seni yarerekanye urutonde rw'abagize umurwi wigenga ujejwe amatora mu ntara ya Gitega kuri uwu wa gatatu wa 10 Mukakaro 2024. Kubw'indongozi y'umugambwe Frodebu muri iyo ntara, Seni ntirimwo bose kuko nta n'umwe mu bayigize aserukira idini rya Katolika. Ku ruhande rwiwe, umukuru w'umurwi Seni Prosperi Ntahorwamiye abona ko idini rya Katolika riserukiwe na cane cane ko nawe nyene hari umukatolika co kimwe n'icegera ciwe. Umurwi ujejwe amatora uriko urashiraho ibisata vyawo wisunze indinganizo nshasha izokoreshwa mu matora y'abashingamateka yo mu mwaka w'2025. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu bisata bitandukanye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Ndakwifurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.